Ndaramukije ndasubira kuba ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance amakuru tugira tubashikirize mu Kirundi aza kubahagaze ku nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ivuga igihushanye cico igomba gukora, hari integuro y'itegeko rije kunganira yarahasanzwe yo kukingira abana, ariko mukamenya yuko nk'umwana nganji y'Imana amaze imisi irenga 100 mu gasho, umuntu akibaza nimba ayo mategeko ariho cangwa akurikizwa. Amatora ariko aritegurirwa, Agatongwasa yaraye atanze ingwati y'imiliyoni 30 asabwa na Seni kugira umuntu ashobore kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ingingo y'ukugara amazu adandaza amafaranga inyegeje vyinshi, n'urunani Foske rukabona yuko iyo ngingo ije gushaka guhereza isoko bamwe mu kudandaza ayo mafaranga, navyo bikaba vyerekeza gutera ubukene mu banyagihugu mu Kanyanidonide. Dasubiye kubaramutse bamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno musi wa gatatu imisi 121 bafunzwe, baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza. Umushoferi akaba yarejejwe, abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe, Witonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari warongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho c'umushikiriza manza akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko bamenyesha makuru bahagaritswe kwendezo rya 22 gitugutu umwaka uheze i Bubanza, bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri commune ya Musigati ahariko harabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Mpozenzi, Terence Mpozenzi na Egide Harimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta y'u Burundi iremanga uruhara ifise mu gukingira abana. Inama ya nyuma y'abashikiranganje yaremeje integuro y'itegeko riza kunganira amategeko yarasanzwe ahari akingira ibibondo. Ivyo bigatuma abatari bake bibaza ingena ayo mategeko ashobora kuba ariho, hama umwana w'uruyoya nganje y'Imana yakaba yatawe mu mvuto benanye na wiwe bahogwa ko se w'umwana umugunywanyi w'umugambwe CNL yariko arahigwa buhongo bamubuze. N'inkuru tubaza Frank Kazi. Amajambo akoreshwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta arerekana tankeka ko gukingira umwana ari gikorwa leta ishira imbere. Prosper Ntawugwamiye avuga ko amategeko y'ico gikorwa ahari, ahubwo ko n'ugukomezwa ariko arakomezwa. Abivuga asoma icegeranyo c'inama iheruka y'abashikiranganje. Politique nationale de protection de l'enfant au Burundi. Umugambi w'igihugu wo gukingira umwana mu Burundi kuva mu 2020 kugera mu 2024, uwo mugambi washikirijwe n'umushikiranganje w'agateka kazi na muntu, umubano n'iterambere ridakumira. Intumbero y'uwo mugambi nuko Uburundi buha umwana wese uburenganzira bwo gukingirwa n'ubutegetsi, amategeko n'ikibano bihumuriza mu buryo bwo gukingira umwana bukwiriye bujanye n'ibitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu akingira umwana. Uwo mugambi utunganije neza kurusha uwahahora, washizwe mu ngiro kuva mu 2012 kugera mu 2016. Pendant la période de 2012 à 2016. Abagonira agateka kazina muntu n'abahinga mu vy'amategeko bavuga ko arakamaramaza kubona abana bafatwa nabi na leta yotegereje kubakingira, na cane ko ifise ibikwiye kugira ngo ibikore. Maître Gustave Niyonzima, icegera c'uburongoye urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi, afatira ku karorero ka Junior Nganjiyimana yari afise umwaka umwe n'igice na nyina wiwe Aline Ndikumana bafashwe bagacirirwa urubanza mu kibanza ca Serugo kubera uwo yahunze ariko arahigwa ahogwa ko umunywanyi w'umugambwe CNL. Umwana ubuzima bwiwe ntiburi mwibohero, umwana ubuzima bwiwe nibwo bubanza kuja hejuru, ni wabanza gutunganirizwa, nico twita l'intérêt supérieur de l'enfant. Ivyo navyo tubisanga no mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwataye ku gikumu mu 1989 muco bita Convention du droit de l'enfant. Rero nakamara maza kubona umuntu w'umwana nk'urya apfungwa, hakaba hari umushikiranganje w'ubutungane aserukira urwo rwego ndetse n'umukuru w'igihugu
le magistrat supreme babona ibintu nk'ivyo baratunze abana bari mu bigero nk'ivyo nabo wobabaza tabanyu wobashira mu ibohero vyogenda gute ni ibintu bigayitse ni ibintu vyategerezwa kuguma umuntu akoma karuguru agwanya amakungu yose akaza agataka kugira uwo mwana ashobore gupfungurwa be na mama wiwe. Junior Nganjiyimana na nyina wiwe Aline Ndikumana bacira urubanza rw'umunyororo w'imyaka 2. Abaharanira agateka kazina muntu bagereranya ko abana nka Junior Nganjiyimana bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi ari bihumbi. Arakoze Frank Kazi. Imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga baritoreye kuri uno wa kabiri inomero y'ibimenyetso bizobaranga mu matora vyabereye mu kiganiro abo bamenyepolitike bagiranye n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni. Itogwa ry'izo nimero rikaba ryabaye burundu naho bamwe muri abo banyepolitike bariko barasaba ko vyoba ivyo mfata kibanza. Clementine Kanyamuneza. Izo nimero zavuye mu itomboza ryabaye kuri uyu wa kabiri bitunganijwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutegura amatora seni ku banyamigambwe hamwe n'abigenga. Ku bwa Jean de Dieu Mutabazi ivyo biharuro bikwiye kuba imfata kibanza kubera hari benshi mu bamaze kuvuga ko bazokwitoza ariko batashoboye kwitaba iyo nama kuko batarakwiza bimwe mu bisabwa. Icegera c'urongoye seni Anosiat niyo nkuru yasubiye ko izo nimero ari ntabanduka kubera seni atawundi mwanya ibona yoronka wo gusubira gutunganya inama nk'iyo. Bamwe mu banyamigambwe babandanije gusaba ko vyoba imfata kibanza ariko Anosiat niyo nkuru yaciye amenyesha ko abazoza mu nyuma bazoca babandaniriza ku nimero ya nyuma y'abaje muri iyo nama. Yaboneyeho no kumenyesha ko abazoshaka kwikura mu matora inyuma y'ibimenyetso by'imigambwe yabo canke inani bazohanwa hakurikije ingingo y'104 y'itegeko rigenga amatora. Gutanga ibimenyetso ku bazokwitezwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu bikaba bizoherana no kwigenekerezo rya 5 ntwarante. Nayo bazokwitoza mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bakazoheza kwigenekerezo rya 10 ntwarante. Turacari mu makuru ajanye n'amatora ingwatigera ku mafaranga miliyoni 30 niyo yatanzwe n'umukandida wa CNL Agatongwasa azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo mafaranga akaba yatanze kuri uyu wa kabiri muri banki nkuru y'igihugu BRB. Agatongwasa mukuru w'umugambwe CNL akavuga yuko atanze ayo mafaranga hakiri kare kugira abandanye arondera ibindi bisabwa. Agatongwasa ibwirizwa rigenga amatora ritomora neza yuko ayo mafaranga angana igiti cy'imiliyoni 30. Nico rero twakoze kubera yuko murabizi abo mu mugambwe CNL baranyizeye barantuma ngo nitoze muri ico kibanza ku rwego rw'umugambwe wacu. Ndakoze rero bitegekanijwe n'amabwirizwa kuko mu mpapuro dusabwa hariho icemezo yuko ayo mafaranga bawayashitse kuri konti muri BRB. Ibisabwa nivyo ni vyinshi mugabo kubikwiza si mu munsi umwe si mu segonda imwe. Umuntu hari bimaze kuboneka hari ibindi tubandanya turondera. Urumva ntiwovuga ngo uzobikorere icyarimwe. Urumva mu gihe wofata ngo uzobikora byose mu munsi umwe byava bikunanira. Icyo rero umuntu abashije akanya abonye aragikora hanyuma agakora ikindi. Nk'ubu hari ivyo turiko turarondera mu ntwaro, hari n'ivyo tubwiza kwandika vy'iwacu twebwe nyene bwite nk'ikijanye na curriculum vitae cyo nitwe tucitegurira, ikijanye na declaration y'umukandida nitwe tukikirira, declaration y'umugambwe niwo awukora. Urumva ni ibintu bironderwa hirya no hino bishika hafi 16. Urumva rero ubwiza gufata akanya gahagije kugira ngo ntuhave wawocererwa. Ko murazi yuko hari ikiringo ntabanduka cyo kudepoza ivyo bintu, bisaba rero no kubirondera ko umuntu agerageza kubirondera muri uwo mwanya uko bungana kose akanya kabonetse, kuko nibice bihagarika yindi mirimo. Turakora ivyo dusanzwe dukora vya buri munsi, tukacishamo tukaja kurondera iki, tukaja kurondera kiriya kugira ngo isango rize riturengana. Abaserukira ubwoko bw'abatwana amashira hamwe atandukanye bakomokamwo basavye umugwi ujejwe amatora seni ko boho kongerezwa ibitigiri vyabo mu guserukirwa mu nzego z'igihugu hereye ku bashinga amateka n'abakenguza amateka. Ivyo bikaba bivugwa na Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi seni, akavuga ko ataco vyo konona igitigiri congerejwe. Turiko turaborohereza none mushobora kugira batatu bose kuba deputy, batatu kuba senateur,
twebwe n'ukuri nta ngorane ntibifite ahubwo mu gucagura biza bitworoheye bice bitworoheye mushemo abagabo mushemo abagore mugire batatu ku badepite batatu ku basenateri nta ngorane twebwe wacu nta ngorane kabisa babaye benshi urumva rero kisi kibazo ca babiri batatu canke nta ngorane kuvyerekeye amashuri twebwe rero hamwe tubabarira cane twebwe mu mateko ari ngaha ivyo ntivyanditswe ikitanditswe rero nta numwe tuzovuga ngo utegerezwa kandi kitarimwe oya mugabo ni vyiza ko maze kubimenya mukabitegera mwo kwitunganya kugira koko muntu abantu baserukira kandi babishoboye. Kuva leta ya Petero Nkurunziza ifashe ingingo yuko igiye gufata mu minwe ivyerekeye amafaranga y'agaciro ngo yaciye itangura gutera ubwoba abavunja amafaranga y'agaciro mbere bamwe baranagandagurwa. Ivyo bikaba bivugwa na Ernest Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'urunani FOSC. Muri FOSC bakabona ko harimwo ibinyegezwa vyinshi mu gihe ikirengo ca Petero Nkurunziza kigiye kurangira. Kuva ya leta ya Petero Nkurunziza ifashe ingingo yuko igiye gufata mu minwe ibintu vyerekeye amafaranga y'agaciro baciye batangura gutera ubwoba bajya basanzwe bavunja abo twita abavunjaye gutinda naho batanguye kubica ngira ngo nta numwe biyobewe ubu gushika ya mango kuva mu kwezi kwa 12 no mu kwa mbere abavunjaye batatu bamaze bicwa bahorwa iki bicwa bahogwa yuko boba bariko baradandaza amahera y'agaciro ku kiguzi leta itemera bavuga yuko boba ari bo bariko baratesha agaciro ifaranga ry'u Burundi. Kintu kibabaje rero ningene ubutegetsi bushobora gufata yuko agaciro k'ifaranga bashobora kugashiraho ku nguvu kandi tuzi neza agaciro ingene ibiciro biguma bihindagurika ku masoko n'ahandi gukoresha inko kugira ngo hagaciro ifaranga ivyo bintu ntaho bizobashikana n'ibintu bidashoboka n'ibintu bitabaho mu butunzi bw'ibihugu mu butunzi ku bintu vyerekeye ubutunzi n'ibintu bitabaho. Nico gituma rero twibaza yuko iyo ngingo yoba ifise ibindi bintu nyegeje tutazi bega ni kubera ikizo ngingo iyo ngingo ije mu mpera za manda ya Petero Nkurunziza za manda y'ubwo butegetsi. Imbere gusozera aya makuru ivyigwa vy'ukuntu hotunganywa gushasha itangwa ry'amazi meza mu gisagara ca Bujumbura byaratunganijwe n'ishira hamwe Regidezo rifashijwe n'ishira hamwe rifasha imbabare kw'isi Croix Rouge. Iyo ndinganizo ikaba izogenda irashigwa mu ngiro kugeza mu mwaka wa 2030. Muri ivyo vyigwa harerekanywe ibikenewe vyose kugira naho igisagara ca Bujumbura kiguma caguka amazi meza aguma kwiye hose. N'inkuru ya Thierry Bigirindavye. Kubera ivyo vyigwa vyakoze Regidezo basanze ikeneye uburyo bwo guhindura amatwiyo amapompa aduza amazi hamwe mbere no gusubiramo gushasha ukuntu amazi atangwa mu gisagara ca Bujumbura kuko basanze umwimbu w'amazi meza Regidezo ziba yaronse ibice 55% gusa ivyo bishikira bayagenewe nayo ibice 45% agenda aratakarira mu nzira kubera amatwi yashaje hamwe n'amapompa aduza amazi adakora uko bikwiye. Philippe Bover arongoye intumwa zishira hamwe gihita imbabazi kw'isi Croix Rouge arasigura igituma batunganije ivyo vyigwa.
vyigwa. Compte tenu de l'augmentation de plus en plus rapide de la population urbaine, kubera abantu baguma bagwirirana mu gisagara dufatanje n'ishirahamwe Regideso kugira tumenye neza uko ibikoresho bitanga amazi meza mu gisagara vyifashe, kugira kandi tugire n'intererano dutanga y'ukuntu vyokorwa neza. Ariko nyene kuronka uburyo kugira ibikenewe bikogwe kiguma ico kibazo nyamukuru. Twibaza ko abasanzwe bafasha Regideso duhuza ko kuguma umuntu arondera amafaranga yihuta yo gukora ibiba vyononekaye nk'ivyuma bipfuye no kugura ibindi bikenewe ariko bitateguwe imbere atari vyiza na gato umuntu aravye kazoza kishira hamwe. Kenshi usanga ari vyiza ko upfa muri amafaranga menshi kugira ukora ibiteza imbere ishira hamwe muri kazoza hako ukora utuntu duto duto ukora ari uko dukenewe. Umuntu usanga mbere haheze n'imyaka mikeya ategerezwa kudusubiramwo. Nico gituma twahisemo gutegura imigambi y'iterambere ryo muri kazoza. Uwo mugambi rero waramaze gutegurwa ushobora no gukoresha utekanya ibikorwa bikenewe ukanatondeka ibikwiye gutangurirwako n'amafaranga bitwara. Turabihuriza ko na Regideso ibikorwa biri muri kino cegeranyo ni ngomba ku gisagara ca Bujumbura bizotuma bakibamwo batanywa amazi mabi gutyo birinde n'ingaruka mbi ku magara yabo. Aha twovuga nk'ingwara ziva ku kunywa amazi mabi nka kolera n'izindi. maladies d'origine hydrique comme le choléra et d'autres. Urongo yishirahamwe Regideso aravuga ivyihuta bikuru bagiye guhera ko mwishirahamwe arongoye. Icihutirwa rero nuko iyo miringoti yosubirizwa. Ikindi ca kabiri hakabaho uburyo bwo gukwikirana amazi yinjira mu gace kamwe bise sectorisation kugira ngo dushobore kumenya neza ahari aho amazi agenda aratakarira. Ariko murabona ko nkuko babishikirije ari ibintu bisaba uburyo. Twebwe rero tuzogerageza gukora uburyo dushobora gukoresha ariko turondera n'abandi bashobora kudufasha kugira ngo uburyo buboneke hanyuma duheze vuba na vuba dushobore kugabanya urwo ruhombo duterwa n'imiringoti ishaje. Ivyigwa nk'ivyo byo gutunganya ukuntu amazi meza yotangwa mu gisagara ca Bujumbura vyaheruka gutunganywa mu mwaka w'1997. Abo bahinga bagize ivyo vyigwa basanze Regideso ikeneye amafaranga agera ku miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika kugira ikore neza ibikorwa ishinzwe kugeza mu mwaka w'2030. Ayo mafaranga bashize mu marundi angana miliyoni zirenga 200. Ninga dushoze sozera amakuru twateye kubashikiriza amakoze mese mafasha mwayo kudukurikira naho kwisango rindi.